producteur yandavye yamanje kunsuzugura amaze kunsuzugura nanje ca ndagira ubwoba kuko ingene yabajije abo twari kumwe abajije ngo none nguyo niwe muzanye aza kuririmba nca numva ubwoba ndabona ko nyene yangaye biva n'ingene nari niyambariye n'ingene nari nimereye twaragize practice ndaririmba neza turiko tura practicing tutaraja kuri micro ariko rero hageze ko tuja kuri recording bose cha barasohoka cha bajewe na wa mu producteur ubwoba buca buragwira urumva ntangura kuririmba nabi ndirimbye nabi rya mbere nagiye numva nkankamira ngo we shango we waje gukorera ngo repetition ngaha ndavuga ati sisubira naciye nta ntaririmbye vraiment byanteye inguvu ndabona kumbe nari nimenyereye ndirimba muri church bagakoma amacyange bakambwira ko baheza igihe canke ko bimeze neza mugabo ndabonye ko ari itandukaniro ryo muri studio no muri eglise kubw'ivyo rero ngiye rero kwi-experimenta muri studio naho menye byinshi kubijanye na studio kumbi ico gihe no kubwiza ukuri ko abanzi vya vrai barazi yuko muri studio ariho ndo muririmbye mwiza muri studio gusumba no muri church yes Hello bakunzi wa Roy TV kuri mikoro kumwe na Tasha Oda mumeze gute aho mwerereye mumeze neza kwa kunyere mpuranda bivuga nyimba bitameze neza uno munsi ejo bizogenda neza kuko inyuma y'igifungu izuba ryaka hama uno munsi nkaba nashimye kubazanira umwe mu baririmbyi ariko arabikora neza mu baririmbyi ba gospel yitwa Christian Nshuti niyo Nshuti akaba yahoze yitwa Kick G ubu yarahisemwo gukoresha izina ryiwe karibu cyane kuri Roy TV Christian murakoze cyane Tasha ramutse abakunzi ba Roy TV ongera ubitodo ndabaramukije abakunzi ba Roy TV Burundi amazina ni Christian niyo Nshuti nkuko yabivuze ti umurundi umusore ariko siko bizokwama kubazoraba ikiganiro inyuma y'imyaka myinshi muzosanga narabaye umugabo hama ikindi naco ndi umwana w'Imana yavutse ubwa kabiri nkaba n'umukozi w'Imana biciye mu ngabire zitandukanye kuririmba indirimbo ndoramana kwandika ibitabo ndoramana no kwigisha murakoze umvise ko Christian ari umwana w'Imana Christian aba batarabana b'Imana baba bameze gute abari abantu b'Imana kuko hari itandukaniro ry'umwana w'Imana n'umuntu w'Imana abantu bose kubera ko baremwe n'Imana n'abantu b'Imana ariko kuba umwana w'Imana hariho ico bisaba nkuko tubisoma mu gitabo ca Yohana igice ca mbere ku murongo wa 12 ni kuvuga ngo kuba umwana w'Imana ni mu gihe umuntu yizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza ko yamupfiriye ko yamuzukiye ko yamukuye ku rubanza rw'ibyaha rw'ibihe bitazoshira kubw'ubuntu apana kubw'ibikorwa yes aho rero iyo umaze gutera iyo ntambuko ubaye umwana w'Imana ubu usigaye ubeshwaho n'urukundo rw'Imana n'ubuntu bw'Imana uko nyine Imana igomba kubaho ni gusigara ubaho abandi bose n'abantu b'Imana batarizera urumva sinzi rero niwe Christian yamaze kukubwira ati ushaka kuba umwana w'Imana ibisaba mwavyumvise rero nahi wawe nuvuga ngo urumva ngo ntavyo yasiguye ngo twe turabana b'Imana nuguhitamwo kuba umuntu w'Imana canke kuba umwana w'Imana Christian tweje Tasha nagomagaye ndakuzi ariko abakunzi ba Roy TV bashaka kumenya ati Christian ninde Christian kuri iki mu buzima busanzwe Christian nyene ivyerekeye Christian mu buzima busanzwe ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi niga mu mwaka wa 4 igisata ni Land Administration and Cartography iruhande y'ivyo nsanzwe ndi mu conférencier iruhande y'ivyo kandi nsanzwe ndi mu cartographe ndakora amakarata iruhande y'ivyo kandi nsanzwe ndi mu digital platform manager ni kuvuga ngo ibintu babyita kuboostinga ama views kuboostinga ama platform atandukanye ndabikora
So Christian, ubuto bwa Christian bwari bumeze gute? Bwari burishe cyane, je regrette cyane ku buzima bwa histoire yanje y'ubuto, kubera ko hariho umwanya nibaza ko natakaje. Uwo mwanya nawe utakaje mu bitagira ikimazi, kumbure iyo mba utanguye kuwukoramwo ibintu by'ikimazi, hariho ahandi hantu hanini mba ngeze, ariko kandi navyo sindabiregreta ku rundi ruhande cyane kuko birigisha. Hariho etape umuntu adasimba mu buzima. Rero avant yuko je ndirimba gospel nari umusani, kandi benshi barabizi. Naririmba ibiririmbo je dirais ainsi, ibiririmbo biri profane cyangwa secular. Yes, profane music or secular music. Ni kuvuga ngo biratandukanye na message ntanga ubu, kandi n'ubuzima nabamwe muri ico gihe biratandukanye n'ubuzima ndiko ndabamwe ubu mu Mana. Jewe wakera atasha ndavye ntibaze ko asa n'uno munsi. Uravye jewe wakera wa dreadlocks zihakwa kugera ku mavi, uw'inyambaro canke Christian wakera, kiji wakera w'ama baby nka 10 mwisite, urumva isenyene histoire mbi gose, ariko kandi ndabishimira Imana kwitashimye ko mperayo. Yes. Okay. Christian yatubwiye yuko ubuto bwiwe bwari bubi, ariko rero abenshi barimvira none bwari bubi. Ni kwa kundi ngene uvuga yuko wari ufite amababy menshi, wari ufite amadread. Eske amadread abantu bayafise baba bari mu bubi canke? Bon, sinavuze yuko ivyo ari byo byatuma mba mubi. Oya, vraiment sinshira urubanza umuntu afise dread, sinshira urubanza ibintu nk'ivyo, inyambaro canke ingene umuntu ameze mu mutwe. Ahubwo jewe ivyo sinabikora nko kubikora gusa kubera ko ari byiza, ahubwo nabikora hari ho ico biherekeje. Byaba biherekeje ubusani, byaba biherekeje inzoga nyinshi, kuboregwa n'ibizindi efe zikurikirana, kuboregwa canke kunywa amatabi n'ibindi. Urumva ko si kugira dread gusa, si kugendana n'abakobwa benshi gusa, no, ahubwo iyo umuntu abikoze akabikora mu nzira nziza, dread simbi. Ariko jewe nabikora bifise ikindi kintu biherekeje kibi. Okay. Yes. Sino n'ubu jeno zishirako. Eko nanye ndafise umugambi burya nari nkangutse, niyo mpamvu nagihagaze ko cyane. Wari umugambi wo kundihira amahera bazinshyirireko. Si umugambi wo kurihira amahera bazinshyirireko, aho ndafise amahera yo kuzishirako. Rero nari nanguye kugira ubwoba ntako nkidijwe gamana yanje, nkaba numva, nkaba mbona atari bibi. A partir y'aho nari ko ndiyumvira ati none byo bari bibi, nashaka numvirize uko ubisobanura wewe. None Christian yakijijwe ryari? Turashaka intahe ya Christian nayirihiwe gukitwa, ko twumva hariho Christian wakera na Christian ubu. Rero kugira bibe ivyo bibiri hategerezwa kuba hariho intahe. Turashaka kumenya intahe ya Christian yo gukitwa. Okay, ingene vyaje jewe nakuze nibona ndi muri Sunday school. Hama igihe kimwe haragira igenda bivamwo, nja rero muri carrière ya profane music. Byari bije gute? Hariho umuntu yari yashimiye kundihira muri studio. Acambwira ati jewe je suis musulman, sinza kukurihira amahera ngo uje kuririmba gospel muri studio. Ariko appreciatinga ingabire yawe, kubw'ivyo ngaya mahera uje muri studio muga nturimba indirimbo ihayagiza Imana canke gospel music. Je nari naciye niyumvira indirimbo itavuga cyane ivy'isi kandi itavuga cyane ivy'Imana. Ucubona amasije y'urukundo y'ubumwe, y'amahoro hagati y'abantu, yo guhayagiza igihugu cyacu. Nca ndakoramwo agasije ko guhayagiza igihugu cyacu. Ako karimbo ndakaririmbye mwisite ntigatevye gufata.
umva ca ntangura gutumirwa rero muri twa dusho two mwisite turi loko urumva Yohana ca ntangura kuryoherwa success ndayumva ndi 6 mengi iratanguye kumfata mwisite ntumigwa hano ngira ntumigwa nariya rega nasanze nyene navyinjiyemo ndakora nakandi kagoma urumva biba biriko biraza uko ca ndavyinjiramo rero cyane gose rero mu kugira mveyo byaragoranye cyane kuko abaza kumbwira ubutumwa bwiza basanga hariho ivyo nzi nakuze numva muri Sunday school washobora kumbwira ibi nkaje ndakubwira nibikurikira kumbwira ubutumwa bikaca bihagararira ngaho ariko iyo ndatahura ko yari imwe mu mbi sinabivugishwa n'Imana ahubwo nabivugishwa nimwe mu mbi kugira ngo bihagarike bizibira abo bariko barambwira ubutumwa ntibabandanye bambwira ubutumwa ariko igihe gishitse rero narafashwe ndagwara mara toute une semaine meze nk'umuntu yapfuye atagira movement nimwe ntafungura ntavuga ntikakaza ntagira gute bishitse naho nkagira movement washobora gusanga bishitse nkagira makaka ahantu njyamye ku buryo muntererana kungwaza urumva umuryango urashobora kukugwaza ukakugwaza umunsi wa mbere wa kabiri iyingajya ariko hariho igihe n'umuryango ushobora gutangura kugutererana ati turarambiwe ariko Imana yonyine niwe nabonye idashobora kuguta aho abantu bose bagutaye Imana yo yagumye ari umwizigirwa ku buzima bwanje rero igihe kigeze nari mu yindi si numva ntafise ingene no yidefinisa kandi mfise aho ico nayagiye n'Imana muri ico kibanza aryo campaye kuba uwo ndiwe uno munsi kuko umunsi wa nyuma mva mu masengesho abantu bariko baransengera ndibuka ko hari haciye toute une semaine ntafungura ariko bari bazanye imfungurwa bagemuriye abantu bangwaje kugira ngo bafungure yego twe turi mu nzu abantu nabo batugemuriye bakiri hanze ca ndabaza none izo njya muzanye zirasengeye ntibarinjira baracari hanze ca mbaza ngo izo njya mutugemuriye zirasengeye abantu bose baca barakangarara umuntu aciye atavuga avuze ngo izo njya mutugemuriye zirasengeye gute ca ndavyuka ndahagarara nk'umuntu atigeze agwara akomeye neza nkigihagarara aho nyene babandi bari batugemuriye inge baca baradodora baca barinjira baca barabona ko kameme hariho ikindi kintu cariko kiraba jewe nubwo umubiri wari ngaho peut-être ko hari impemu yanje yoba yarira ahandi hantu bamaze kwinjira rero baca barabona ati iki ni ikimenyetso c'uko hari ico Imana ishobora kubikoze ku buzima bwiwe kuba ariko aravuga kuba ahagaze kuva ico gihe rero nabanye umutima uvuga uti mfashe ingingo aho nahora ntanga message zica ngiye gutanga message zikiza aho nahora ntanga message zizimiza ngiye gutanga message zizimurura ndabifashijwemo n'Imana ubuzima bwanje ngiye kubuhereza Imana ubuzima bwanje ugiye kuyoborwa n'Imana kuva ico gihe rero cimbanda ufata ingingo ati jewe ingingo Imana yonyene niyo nabonye idahimuka Imana niyo mwizigirwa aho abantu bose bari barampevye then warafise intaye iwawe kujya wumva intaye ku bandi abandi bavuga iki twabari abantu tucizerera mu bitangaza by'abandi ariko uravuga ati je hari igitangaza kanaka cabaye ku buzima bwanje yani ntibaza ko hari ikintu kinye kizontandukanya n'Imana voilà je naribona Imana n'amaso yacu naye ya Christian urumva nawe ari wewe atari abantu imitima byanse kweri bikuye ku Mana vraiment abantu connexion yacitse abantu connexion yacitse bonyene no bashobora kwirengagiza ibitangaza Imana bakorera. Okay Christian nukuri naye yawe twumvise then ukuntu vyagenze none ugitangura gufata ingingo nizihe ntambamyi wabonye
uvuye mu bintu bijanye no mu bya profile uja muri gospel izihe ntambamyi wabonye kwanza ibintu bikugwanya then ibyo twashaka kumenya zimwe mu ntambamyi nahuye nazo inyuma yo gufata ingingo navuga ko ari uburyo kubera ko ibikorwa byose by'Imana mba nifuza gukora bisaba uburyo ntabwo nshobora kugenda ku mu producteur w'indirimbo ndamubwire ngo ndize mu izina rya Yesu Kristo ntamera mfise nkorera indirimbo natuye producer ko indirimbo yanje janke ko mu director wa video ngo ndabyizeye kandi ndabyatuye ndabiremye nkorera indirimbo mu izina no it's not possible harakenewe uburyo no kuzindi ngabire zose zoba ziri muri jewe nko kwandika ibitabo n'ibindi byose bikenera uburyo kugira ngo bikunde yuko nubwo haba mu bwami bw'Imana dutanga igikorwa kiri excellent kimeze neza cyane gifite qualité nziza ego rero navuga ko intambamyi nyamukuru ari iy'uburyo ikindi naco nibaza ko ari intambamyi ku baririmbyi nka bose ariko bashobora kuba batabitahura ni ibyizerwa biriko birigishwa mu mashengero atandukanye ntihigishwa ibyizerwa bimwe mu mashengero yose ugiye usanga hari ibyo bariko barigisha hari ugasanga hari ibindi bigisha hagiye ibindi bigisha rero umuntu arashobora kujuragirika mu byizerwa yigishijwe bitari byo birafecta composition agira usanga ariko arakompoza bitari byo yigishijwe ibyo muga bifise uburemerezi bukenya usanga ariko arakompoza byo muga bifise uburemerezi bukenya ugasanga ni indirimbo y'umuntu iririmbye impimbaza irimo amajambo y'ukuri ariko ugasanga afise uburemerezi bukenya ugasanga hari abandi baririmbye kuri même sujet mugabo wumva menga bifise uburemerezi bunini cyane kuruta ivyo rero vuga ngo ibiri muri wewe nivyo usohora hanze voilà ibiri muri wewe nivyo ugaragaza umuntu atanga icafise ufise urukundo utanga urukundo ufise urwango utanga urwango ufise jalousie utanga jalousie ufise uburozi muri wowe utanga uburozi nyene ufise umuti utanga umuti rero intambamyi ya kabiri wagize hama indi ntambamyi jewe nkunda guhura nayo nuko nkeneye kwiga ndakeneye kwiga ijambo ry'Imana birushirije uko ndagiga kandi ngaha mu Burundi hari amashuri yigisha ijambo ry'Imana neza aha ndashobora kuvuga nka YWAM mu Kabezi ndashobora kuvuga BCC nibaza yuko ndonse uburyo bwo kuyiga bifise ico byofasha ariko intambamyi iba uburyo kuko barariha rero aho mvuga nti igihe Imana yogira uwo itumbereje kuri jewe akambaza nti none mu bintu nyamukuru umva wofashwa kugira ngo ingabire zawe zitsimbatare no mubwire nti ndihira nige cyane Imana yampaye jamahera ahwanye n'ivyo ndumva nyine atabwo nta kibazo gihari no canirihira nkiga kuko ndumva ko nyine nyotewe kuguma niga byinshi mu ijambo ry'Imana kubera iki turi kuri ijambo ry'Imana nkemuyera araguhereza ihishurirwa bivanye n'ijambo ry'Imana uri kuri gukumva nyine inspiration irabonetse ivuye mu ijambo ry'Imana rero na cyane ko ijambo ry'Imana tubwira ngo ikeneye ko tuhimbaza mu kuri no mu mpemu mu kuri nkuko muri Yohana igice 17 ku murongo 17 habivuga ni mu ijambo ry'Imana havuga ngo ubezeshe ukuri ijambo ryawe niko kuri ijambo ry'Imana iyo rigwiriye muri twebwe turaronka inspiration kandi ifise ubushobozi ishobora kugira icihinduye mu mitima y'abantu iyo tutari ko turemera kwigishwa ijambo ry'Imana cyako turaryemera turiho umwanya riduhindure ridukosore dutoze indero ritwereke umurongo wo kugenderako turashobora gusanga tuko turagenda uko twebwe dushaka apana uko Imana igomba alors je nkeneye kuririmba uko Imana ishaka gusumba uko je nkeneye kuririmba uko Imana ishaka gusumba uko abantu bifuza ko ndirimba
nkeneye kuririmba ivyo Imana ishaka kandi ibona bikwiriye mu gihe cyo mu mitima y'ishengero n'abanyeshengero. Rero ibyo nimba ari uko nkeneye kwiga ijambo ry'Imana. Intambamye rero iciba uburyo, kuko apart y'ayo mashuri yo mu Burundi hari n'ayandi mashuri nzi mu Rwanda yareze ba James na ba Daniela n'abandi, numva nyine umutima wanje ukeneye kuja kwiga ko uru intambamye ikaba uburyo n'ivyo. Okay. Christian, ukiva muri profile uja muri gospel, ni bahe baririmbyi muri gospel bakwinspira? Umva barafisa abaririmbyi bakwinspira muri profile, ugishika muri gospel warugiye mu bundi buzima bushasha, ubuzima bw'abakristo ufise utegereza basi abenshi usanga bafise ama inspiration bagize mu ntango zabo. Niyo muririmbyi yakwinspira? Ntibesheje nakuze nkunda Fortran gusumba abandi baririmbyi ba gospel, pana kubera ko baririmba nabi, baririmba neza, muga numva nyene mengo mpitishijemo ntoce mpitamo Fortran kandi nawe arabizi. He's my mentor, he's my role model. Umaze guhura nawe? Ego apana rimwe. Ego iyo avuye muri France akaza ndagerageza tukabona, ndagerageza uburyo bwose. Ego ashati niti kutarifise uragurana ati je nukuri umurol modo wanje yashitse. Okay. Fortran Imana bandanye kumuhezagira, kumukoresha nukuri n'icitegererezo ciza, n'abandi baririmbyi nka ba David Apollinaire tutibagiye n'izindi generation ziriko zirakora kandi neza mu bwami bw'Imana. Okay. Christian arafise management. Christian ni single mu bijanye no kwikorana canke ni single mu bijanye no kwikorana? Okay. Bon, jewe nta management ndimwo, ariko ndafise abantu iyo ndabasangije umutwaro bashobora kugira ico bakoze, swati mu kunsengera, swati mu mpanuro, swati muri creativité technique, swati no mu buryo rimwe. Rero nta management ndimo, kuri iyo mpamvu yuko nyine atayiraboneka. Wowe uravuga ati Christian Mugero nka management arashobora kwijamwo canke nimwe babandi bakunda kwikorana ariko bafise support, bakunda kwikorana, canke avuga ati naho noronka management tukumvikana ndashobora kuja? Bon, je nibaza yuko management yose irafise ivyo yexija, irafise kandi n'ivyibikwitezeko. Sans ivyo jewe ndabitezeko bon satisfaiza, nkasanga nabo ivyo banyexija no bishobora, aca nsanga n'ivyo banyitezeko no shobora kwibahereza. Je management no ijamo. Okay, Christian, je nk'umufana wawe nakurikirana indirimbo zawe. Warufise indirimbo zishika zingahe nimba ntabesha, umva nyinshi, ariko je narabonyemwo indirimbo wafuse ndavuga ati kabundi ibintu biraza neza. Bigenda gute umuntu yari atanze message akayisubiza inyuma agafuta indirimbo, then ibintu ku bantu bagukurikirana batangaye, ku bantu hari abantu usanga bakunda indirimbo zawe ati man urangiye nawe uramfutiye akaririmbo kanje, aga favorite song kanje. Ndashaka kumenya n'abakunzi bashaka kumenya ikihe kintu cyatumye ufuta indirimbo zawe warufise kuri YouTube. Okay, nkuko mubivuze byarabaye, kandi ndabashimire kuba mwarabikurikiraniye hafi. Impamvu imwe mu zatumye mfuta indirimbo zimwe nazivuze, kuba no bandiko ndigishwa ivyizerwa, harimwo aho ngera nkatahura nti kuba menye bino vyizerwa vyo hari ivyo natamitswe bitari vyo, kandi bijya bintu bitari vyo nace ndabishira mu ndirimbo, ca ndabiririmba. Rero je sindi sans kuba umupromoteur w'ivyizerwa bitari vyo, nukuri nca mfata nka vuga nti ndahevye ivyo nataye byose kuri ino ndirimbo, ariko ndayifuse. Rero narazifuse kuri iyo mpamvu. Impamvu ya kabiri, hariho izari zifise ivyizerwa vyo
ariko ugasanga studio quality si nziza ifise quality nziza ncamitamwo kuvuga nti nzozisubiramwo avec qualité nziza ba bantu rero biba byarababaje baca bihangana bazozirinde zasubiwemwo. Yes, that's it. Okay, none Christian ko atubwiye yuko wazifuse kubera harimo ivyizerwa bitari ivyo, kandi mugakiza umuntu agenda arakura agenda amenya ibitandukanye. Christian uno mwanya tubonana arashobora gusanga atari wo wa saa 10 ubu turi saa 5:15 ashobora gusanga saa 10 canke n'iminota dutanye iminota mikeya usanga urahindutse. None mu gihe utaho urukundi kuri urumva yuko uzokoma muri bya bindi byo gufuta ati uko bijya ntivyari byo n'izi zindi ziwawe urafise izindi ndirimbo nziza ziryoshe fisemwo na favorite song yanje yitwa Connection. Niyi ni gwawe umva ni indirimbo zanje vraiment muri no misi asha sinzi ukuntu no bivuga zishira mu kindi kirere zimva zirama connection Imana ishimwe zindi. None mu gihe uzomenya yuko uzotahura ukundi kuri ubwo mumbwiye yuko nandi uzocungirira nabi uzocufuta. Bon je nibaza yuko igihe ntari bwamenye ukuri hari impamvu ntari bwakumenye nyene. Jewe narumviriza ijambo ry'Imana ariko sinari bwafate umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Rero narumviriza ivyo bansiguri ibyo bantamitse naca nakira ivyo nyene. Mva ni wisengera ni warimbura ko bavuga ati kurimbura ijambo ry'Imana. Voilà, jewe sinari bwafate umwanya wo kuvuga ngo ndumva noja mu ishure ryigisha ivyizerwa vyo. Ivyo nyene nigishwe ibyo ari byo byose canumva ibigomba bibicaki. Donc hari urugezo ntari bwakuremwo. Ariko ubu ndizera ko shobora kuba ndiko ndakura kuri kote y'ibyo. Ku buryo ntoba nkikijuragirika uno munsi ndafuse ngo ndongeye gufuta. No. Ubu naramenye ivyizerwa vyo n'indirimbo zizoza ari zifise canke zitekewemwo ivyizerwa vyo ku buryo ata bintu byo kuvuga ngo ndasubiye gufuta indirimbo. Ego sawa. Christian kindi kibazo ngaho nyene wavuze yuko ari zo wafuse bwa quality. Yes. Okay, nene ko iterambere rigomba riduga ibintu biguma bigenda neza. None mu gihe naho muri zino ndirimbo zacu za kino gihe nimva atakarite zifise uzoca uzifuta? Bon qualité rero ndiko ndavuga iramatanye n'ubuhinga n'abankeneye ko buba mu ndirimbo. Ubu buhinga burimo mu ndirimbo ndiko ndakora buransatisfeza. Ndahagijwe n'ubuhinga burimo. Nturumva nk'indirimbo za kera ugasanga tuguma tuziplayinga muri kino gihe kandi ubuhinga bwarateye imbere. Ubwa mbere nta mapiano yariho, abo amapiano arakubitwa urumva. None boca bafuta ba Pauline zya ndirimbo zabo ngo kubera amapiano yaje urumva kandi ko zirimo ubuhinga n'uburemere. Jewe ico ndiko ndavuga muri uno mwanya nuko ubuhinga nari nkeneye ko buba mu ndirimbo ntibwagiyemo kijyage kubera ko uburyo. Waje usanga umuntu anyemereye studio y'ubuntu nkaca niruka nkaca njayo. Umuntu ambwiye ati ngira ndagufashe zana 20,000 zana 30,000 zana 40,000 50,000 nkaca njayo kubera ubukene. Urumva? Ariko ubu ntuma mvuga nti indirimbo izomara umwaka muri studio mugabo ijemwo ibintu byose nkeneye ko bijamwo. Okay, Christian nyumba atari banga nikiye kintu cakugoye umunsi wa mbere winjira muri studio? Tuvuze muri umva ikintu ca mbere cakugoye ubu muri two tuvuga muri runo rugendo rwawe ukiva muri profile uja muri gospel. Umva umunsi wa mbere uja muri studio uja kuri recordinga gospel ibintu biba biri mu mwuka ibintu nyene sinzi ukuntu nabisigura. Niki kintu cakugoye cyane ca mbere muri studio? Okay, ikintu ca mbere cangoye maze kugenda ndibuka ko ntari ngiye kuririmba mu ndirimbo yiwanje. Nari njanywe n'uwitwa Juvenal Nibitanga. Yari asanzwe amfasha mu contraininga mu kumba hafi mu gukuza ingabire yanje. Twari tugiye kuririmba mu ndirimbo yiwe yari jewe nawe hamwe n'uwitwa Pascazi wo mu Gatumba.
ico gihe rero tugeze muri studio moi j'étais très petit umuproducteur yandavye yamanje kunsuzugura amaze kunsuzugura nanje ca ndagira ubwoba kuko ingene yabajije abo twari kumwe abajije ngo none nguyo niwe muzanye aza kuririmba nca numva ubwoba ndabona ko nyene yangaye biva n'ingene nari niyambariye n'ingene nari nimereye twaragize practice ndaririmba neza turiko tura practicing tutaraja kuri micro ariko rero hageze ko tuja kuri recording bose cha barasohoka cha bajewe na wa mu producteur ubwoba buca buragwira urumva ntangura kuririmba nabi ndirimbye nabi rya mbere nagiye numva nkankamira ngo we shango we waje gukorera ngo repetition ngaha navuga ati sisubira naciye ntaririmbye umva umuproducer era mbere intambamyi muri uwo mwanya ariko navuye ndamukunda gose uko nubwo byagenze uko ntiyanteye kubiheba ahubwo naciye nongereza ishamu nti ubundi munsi aho nzosubirayo hose nzohitire ntabura ati nuguri ngo ubukurikira azosha hazoca hatokombera vraiment byanteye inguvu ndabona kumbe nari nimenyereye ndirimba muri church bagakoma amacanga bakambwira ko baheza igihe canke ko bimeze neza mugabo ndabonye ko ari itandukaniro ryo muri studio no muri eglise kubw'ivyo rero ngiye rero kwi-experimenta muri studio naho menye byinshi kubijanye na studio kubico gihe no kubwiza ukuri ko abanzi vya vrai barazi yuko muri studio ariho ndumuririmbye mwiza muri studio gusumba no muri church yes kubera ko suis plus créatif muri studio gusumba muri live music ego kubera iki byakomotse kuva hariya ai rero icyo niyo ntambamye nahuye nayo umunsi wa mbere nja muri studio winjira muri studio ego ikindi nacyo nyimba atari ibanga indirimbo wakoze ubu umaze kugira indirimbo zikazingahe ubu izo kiretse je zirya zibiri zanje ziri favori ko je indirimbo nakunze cyane kuguma basi yatumye nguma ndakwiyumvira cyane niyumvira apana kwiyumvira comtel yani yatumye basi umva uheze kuja mu kindi kirere ya connection ndazi ko ndibaza yuko inyuma yaho hoba hariyo izindi ndirimbo atari ziya wafuze niyo ndirimbo yagutwaye uburyo bwinshi dushake tuvuge kuva ntangura kuririmba gushika n'ubu indirimbo yantwaye uburyo bwinshi kuruta izindi ndirimbo ni gwawe warayitaye ko imitahe myinshi ego vraiment kandi nayo ndirimbo nibaza ko no kuri côté technique côté arrangement côté progression nibaza ko novuga ko iri ku rundi rwego ni indirimbo nahereje kuririmba nca ndagwara aho nyene nca ndagwara bivanye n'iki ni indirimbo ndende cyane kandi urabona ni live urumva urazi indirimbo mushobora gutangura imara iminota 7 muratanguye mukagira ku minota 5 ukaca ugira ibintu bitari byo baje kugira ngo tangura bushasha ndiba umva nyewe ko yaje ibintu byo kuririmba atavyomenyeye ariko ndiko abakunzi ba Ray TV kuri uno mwanya turahenda nije ndi umuhost uyu no mugezi twakiriye umuririmbyi akaze cyane yitwa Tasha mu mwanya ndaza kubasabira acapella mwumva mwe mugumane natwe umva sinzi ngo ijya mbere nirihe sinzi ngo basha abantu muririmba imani bahezagire umuzi kuri Spotify ama platform yose koresha Tasha Oda baje kugusearchinga barabe how much ukaze na barabe sije sindi umuririmbyi ndi umuhost ukunyere mumenyerere umukunzi wanyu nje cyo kuririmba no narabikuye he murumva naka voice ngene karimo soft tesa
umve basha n'intwengo mwavyumvise mabarira ivyo bindi navyo azobibabwira hanyuma after to behind the scene yes azobibabwira okay twumvise okay sigwawe yaragutwaye uburyo bwinshi sigwawe n'indirimbo ya de n'indirimbo bunda okay ku bantu bataraja kubiraba tashaka kwanza bazoduhe akapela my god ahubwo nibaza ko twobatumira kuje kwiraba ego nibaje kwiraba barabe ku ma platform yose bandike ni gwawe by Christian niyo nshuti kapela irimo kapela irimo uratugiye nabi uranse kuduha kapela kandi muri commentaire ndazi none bakunzi ba Radio muragashaka akapela baragashaka je nk'umuhost wabo je nagasavye vraiment turagusavye akapela indirimbo ivuga ngo ni kwawe amashimwe yose mwami ni kwawe cyubahiro cyose mwami ni cyawe Yesu ni izina ry'igitangaza rifise ububasha bwo gukiza Yesu ni izina ry'igitangaza rifise ububasha bwo gukiza imitima ni kwawe amashimwe yose mwami ni kwawe cyubahiro cyose mwami ni cyawe nukuri Christian urampezagira cyane Mana ibishimirwe cyane urampezagira sitwuno bivuga and I like your voice wow praise God okay Christian kuri benshi bavyumvise mwamwumvise ko Christian toroshe se mwisi y'impemu no mu bintu biboneka vraiment arashoboye Christian ufise imbuga zose z'ama platform imbuga zose ndazikoresha havuyemo Vivo ego Spotify iTunes Audiomack Boomplay Deezer n'izindi zose ni Christian niyo nshuti ariko Christian akantu nibagiye kukubaza kwe je ndibuka witwa Kikji Kikji the romantic boy okay Kikji warikoresha utarakizwa oya ni nyuma yo gukizwa wabanye narahinduye ndandika ko nitwa Christian niyo nshuti ariko abantu byaranse yuko banyita Christian niyo nshuti bataguma wahinduye mu nyuma rero nace ndabikura mu majambo ndahirana n'ama platform yanje yose nitwa Christian niyo nshuti pana Kikji we Kikji nene murakwamagaye Kikji kubera yararimenyereye none cumutera ibuye oya ntajye no mutera ariko je hari impamvu nahinduye niyo mpamvu twashaka tumenye nimba Imana ituzi mu mazina yacu kandi nimba izoduhamagara mu mazina yacu urashobora kwibaza mbega Imana izompamagara Kikji iryo zina ni haye rindi canke izomyita amazina yanje y'ukuri nawe n'abavyeyi canke nakuranye iyo ni impamvu imwe mu guhindura amazina nkitwa amazina yanje y'ukuri ikindi naco hari igihe abantu babura ingene badukurikirana bivanye n'amazina twihaye ugasanga wihaye izina rigoye ku buryo umuntu ashaka kuja muri recherche
akimena none kikji aza kwandika kikiji nyene uko nyene mu kirundi avyumva arame utazi icongereza menga biraza kumugora yuko ari kiki akaca simba akagira espace akagira g ariyo g mu kirundi urumva ko uriko urajuragiza hakaba ari umuntu yakurondeye akakubura kubera ingene wiyise je rero je préfère ko umuntu anyita amazina yanje y'ukuri niyo nshuti Christian rero izo ni impamvu zimwe hari igihe nyene tusanga turiko turanakopya n'abandi bantu mu kwita amazina ugasanga ntituzi impamvu naka yihinduye izina naho ugaciye wihindura kubera ko n'abandi banaka bihinduye hama kandi hariho no kugaya abavyeyi bacu mu kwihindura amazina abavyeyi barakwisa amazina runaka akaca uhindura ukaca wiyita yandi harimo kubagaya ati mwanyise amazina ataryosha atariyo mwebwe nta bwenge mwashizemo mu kunyita amazina c'est pourquoi je préfère kugumana amazina nyene yanje y'ukuri abavyeyi banyise kandi menga mu guhindura amazina menga harimo kubura maturité ukuntu nk'ibintu by'ubwana bwana hari umuntu akuze ku rugero rwo kumubwiye ngo nitwa Kikji Kikji ivyo nibiki urumva ariko Christian niyo nshuti acabyumva directement aya mazina niyo abavyeyi bamuhaye so none nani ki Christian ndahatswe nta kibazo ndaza kuvuga Kikji Christian wowe uvuze yuko wahinduye amazina ku bantu bahindura amazina urumva benshi twumvise impamvu ushobora kuba warahinduye amazina ariko nyumva ntihenze nanje muri Bible hari abantu Imana yahinduriye amazina voilà hariho naje yaraminduriye izina kare nari ndi umuntu w'Imana nk'abandi bose mugabo ndi umwana w'Imana ndi umuraganwa n'Imana tutoze n'udutitira Imana yanyiyongerereye hari abantu bagira hari abantu bashima hari abantu usanga barahinduriwe amazina n'Imana rero mu gihe batabimenyesheje umuvyeyi baba baravuganye n'Imana yiwe abavyeyi baca bamahindinga ngo kubera ngo urumva ngo numva muvyeyi ngo sinaguteguje ngo ubuzina nyanje ngo ry'ubuhizi ngo niri Imana ihinduriye izina umuntu yaba izi impamvu ihinduye iryo zina kandi byaba bifise intumbero ugasanga nk'umuntu yari yitwa Sauli nk'Abraham Imana ikacimuhereza Paulo ugasanga nk'umuntu yarafise izina Imana ikacimuhirindi kama nka Esther yamuhereza izina rifise iyindi nsiguro kubera izina ryo ryari rimeze nabi bari basa amazina reka ari amazina twebwe mu miryango baduhamagara ngo witwa Cyavu Rupfu basi hari amazina abantu baba barahawe baba batishimiye sikuvuga ko mtele yuko basi atari kwishimira 100% akumva ko ari amazina n'Imana vraiment ku buryo yumvise Abrahamu basi nyimbe yitwa Ibrahim imuhindura Abrahamu okay yari yumvise yuko riri Abrahamu ni izina adashobora kujana mu gakiza vraiment atazoraganwa nabuzukuru basi bwo kubuzomuvako ndavuga ati rino zina vraiment hari ahantu aturijana rero ku muntu yoba yaratahuye izina ryo akavuga ati iri zina vraiment rifise insiguro ribi akavuga ati maybe je ndafise irindi zina regaro umuntu wese afise yiyise izina akumva yuko wewe abazi basi nk'impamvu yagiyise je partir yo ndetse nimva ko byo bari bibi ariko urujya muntu yita izina kubera yumvise kanaka yagiyise je no numva ko byo bari bibi wowe byumva gute kuri bajya kuri abo bantu kandi dufatiye no ku bintu n'Imana irabona yuko izina yiza bon je nibaza yuko umuntu ahindura ibizina n'Imana nukuri aho niwe n'Imana kandi Imana nyine iragemeza abantu iryo zina imuhaye ariko ibyo ari iryo wihaye ari byo uri kuriha nyene kubera ko wumva nyene mengo ukeneye akantu gasona neza kaba prononce neza gusa kati meaning yayo atanumbero vraiment nibaza kaho njona kwa kuna kosea ariko wari witwa nk'akarorero twumve wari witwa gangster witwa gangster witwa gangster hama ukumva am I a gangster am I a killer numva menga izina jewe nk'umwana w'Imana nkiri imbere urumva am I a bad boy urumva ukumva menga niri kubereye ukumva nyene wohindura ukitwa
ryiza rihwanye nyene n'ivyo urimo by'ubwami bw'Imana. I feel like no problem there. Okay. Tugarutse ku ndirimbo yacu nziza kirabikora neza ni gwawe kuki donc inspiration ko tumva ijya ndirimbo ifite inspiration nini ya cyane ijya inspiration wayikuye he nibihe niki ni gwawe ukungene yabonetse nuku jewe still nahora ndirimbamwo avant sizo ndirimbamwo ubu bwa mbere narimba dancehall reggaeton hip hop ariko ubu sivyo ndirimbamwo urumva ko ndirimba mu midiho dushobora kuririmbana n'ishengero si kubera yuko nakora icyaha mu kuririmba muri iyo midiho si kubera ko ari bibi kuririmba muri rya midiho kandi n'ababiririmba umwana bayiririmbamwo si kubera ko bakora bibi mugabo jewe navuye nsanga Imana impamagarira kuririmba cyane muri iyi midiho yindi rero jewe byaramfashe umwanya kugira ngo ndabitahure ku rugero rw'uko mbaza Imana ni jewe nyine ushaka ko mpindura bivanye n'inge nakunda iziya zindi style narakunda dancehall cyane kuko dancehall ni style numva nyene nubwo wowe uzanye beat imeze gute sinshobora kubura ibintu ndirimba kuri dancehall urumva jewe rero numva menga ntaco ntandukanya n'ivyo bintu ariko ndasaba Imana ikimenyetso Imana by'ukuri nimba ari ivyo wifuza ibimenyetso ndafata n'umwanya wo kubisengera rero igihe nariko ndabisengera niho naronse urukurikirane rw'indirimbo zitari nkenya ntaraheza amasengesho ndaronkamwo connection ndaronkamwo nigwawe ndaronkamwo n'izindi zizokurikira yitwa vomera yitwa ndarengerwa yitwa alpha and omega n'izindi zigiye gukurikira aratwibiye akabanga yes rero muri ico gihe navuze nti izi ndirimbo nimba zikomotse ku Mana sindazandika ndaza kuguma senga kandi mpejeje sindazandika nimba zikomotse ku Mana nzoraba yuko hazohera iminsi ndazibuka kandi byagenze uko nyene semeni yaraheze za ndirimbo nguma ndazumva kwa kundi nyene ndavuga nti za ndirimbo peteka ko ari Imana nyene yazimpaye zize gufasha ubwoko bw'Imana ndazanditse ndapanga rero igihe cyo gutangura kuzitwara muri studio ndahamagara ba musician tugire arrangement je sindi umuhanga mu kuvuza umuziki no mu kwahanja ariko mpamagara ba musician kugira bamfashe kutuzahanja bakaca bambwira ngo yangu indirimbo ngo ziraranje neza cyangwa n'ikindi kimenyetso cyuko za ndirimbo kweri zavuye ku Mana inyuma yaho tuja muri studio producteur ngura yumviriza ibyo ushobora gukosoramwo ngo yakweri ngo indirimbo ngo ni sawa ngo ati wow za ndirimbo rero ndaronse icemezo yuko zavuye ku Mana simusigo hamarero maze no gutangura kuzisohora feedback yaranyemeje by'ukuri yuko hariho abantu Imana nyine yagomba ko bafashwa n'izo ndirimbo hari abantu duhura ko indirimbo yarabaye indirimbo yanje yarabaye isengesho yanje yarahinduriye ubuzima rero connection nani gwawe zaje muri ubwo buryo ariko ntiyaza kujya nyine du début jusqu'à la fin ahubwo nanje naca nigishwa kuri iryo jambo nyine Imana yampayemwo indirimbo nabimpaye nigishijwe ku kunywana n'Imana numvise indirimbo ije ivuga ku byo kunywana n'Imana naca niga cyane kubyerekeye kunywana n'Imana connection ikakiboneka nkuko nigwawe nayo urumva yuko ivuga ku Imana indirimbo yo guhimbaza no gutazira Imana ivuga ku Imana iravugwamwo ubushobozi bw'Imana ubwirizwa bw'Imana ubukuru bw'Imana naca ninjira cyane nkiga kuri ivyo bintu komsa indirimbo ikaciba complet rero ni inspiration zaje muri ubwo buryo kabazo kanyuma ca turangiza ikiganiro n'ikihe kintu basi nihe ndoto y'ibisazi wowe ufite jewe ndafise dream ifatanye n'ingabire ndumva mu myaka mikenya nkeneye kugira studio yanje kugira ngo ibibazo
production ya audio bive mu nzira kandi n'izindi ngabire zishobora gufashwa zifashwe na cyane cyane ingabire zo kuririmba indirimbo mpimbazamana. Iruhande y'ivyo ndumva nyene nkeneye guserva birushirije, nkeneye kandi kwiga Imana iri n'ikingomba ko birushirije, hama ivyo nkabisangiza abandi. Jewe ndifuza kandi kwibona ndafise ishavu ryeranda kwe kubona mu burere bwose Kristo ariko aravugwa, indirimbo mpimbazamana arizo ziko ziravuzwa mu mabisi, mu bubare, mu makioske, mu mazu y'abantu. Ndumva nyene mfise iryo fuhe yuko izina rya Kristo rivugwa mu burere bwose. Ego, iryo shavu ryeranda ndarifise. Iyo niyo ndoto y'ibisazi ya Christian. Bakunzi ba Roy TV, ndibaza ubutumire bwacu mwamwumvise. Ku bantu bari baransavye ndamubazanire, namuzanye ni Christian Nshuti. Ni Christian Nshuti twari turi kumwe namwe kuri Roy TV. Christian abwira abakunzi ba Roy TV bagire subscribe, liking, ibyo byose babibabwire. Umunsi ni wowe ufise ijambo. Tuvugire. Hello bakunzi ba Roy TV, ibintu bije ku bundi bushobozi budasanzwe. Yes. Nimugire subscribe kuri channel ya YouTube ya Roy TV. Ni kuri ako kaboro mubona ka rouge. Yes. Gira like, hari akantu mubona kameze nk'uko ngize, muce mugafyondako. Hariho rero n'akandi kantu kameze uku ka share, mu partage ku bandi bantu. Ndizera ko mwaheza giwe, sivyo none? Yes, that's it. So kumwe Natasha kuri micro nsubiremo kandi hanyuma kuko bizongora gusubira kuyivuga. So bye bye. Sezera ko Roy. Turabasezeye ariko kandi tubabwire ko tubakunda, mwakoze gufata umwanya wanyu kugira ngo mwumvirize canke murabe kino kiganiro. Ndazi ko ari Imana yakoze ku buzima bwanyu. Bless up.